ndabaramukije cyane nongera ndabaha n'ikaze mu kiganiro nongera n'ikaze cyane umusesanguzi turi kumwe mu kiganiro. Yego urakoze cyane Benita kumikaze kandi ndakuramutse ariko kandi ndanaramutsa nababwiye ko bana natwe mu kino kiganiro. Yego urakoze cyane bwana musesanguzi. Uyu munsi sinja kureba bwana musesanguzi ndakujyana ku mirongo y'urugamba nifuza ko twoyaga bimwe n'ibindi biriko biravugwa cyangwa se biriko biraboneka muri uno mwanya cyangwa kuri uno munsi. Hari ndiko ndabona bwana musesanguzi ndiko ndabona ibiganiro hagati biriko birahuza Congo na M23. Ibindi biganiro ibi bintu bigamije iki? Ndagomba nkubwire ko ibiganiro ni kimwe mu bigwanisho abantu babiri bakunze gukoresha bashamiranye canke ibihugu, sivyo? Ubigenzure neza. Iyo abantu babiri hari ikintu badahurizako akenshi usaba ibiganiro abafise ikindi kintu agamije nyuma y'ivyo biganiro. Ni ukuvuga agenda afise plan A na B. Vuga ati ibiganiro bigenze uku iki kirapasi bitagenze uku kirabigenze uku, sivyo? So kuri Congo ibi biganiro bikorera muri Congo bamwe n'abandi bibajije yuko byari ku nyungu za M23 n'igihugu cy'u Rwanda gusa. Kubera ko akenshi byaba ahantu twumvise ko M23 iri kirabangamirwa cyane ku mirongo y'urugamba, kandi byagaragara kenshi bavuye mu biganiro bazana izindi nguvu nyinshi, sivyo? Ubundi bushobozi budasanzwe. Ariko nuko abantu batigeze bafata umwanya ngo barabe ku rundi ruhande naho. Burya na leta ya Congo yari ifisemo inyungu nyinshi. John Ben uvuga ko yari ifisemo inyungu gusumba M23. Mu mwanya w'ibiganiro leta ya Congo yaronka akaryo ko guhandura imvunja ziri muri FARDC, sivyo? Babasirikare b'igwari bamwe bagaragara nk'abagambanyi babandi batanga ubuce butandukanye. Leta ya Congo professional kugira iki kubigako ikabakuraho ikazana abandi. So muri ya mwanya w'ibiganiro leta ya Congo kandi byayifasha kugira iki kurekrita abajene binjira muri FARDC. Kirangwa n'abandi murabona amarese atandukanye leta ya Congo iriko yinjiza, sivyo? Byanayifasha kugira iki kugira permutation y'ingabo bivanye n'ama competence yaba ibaziko. Byoke nivyo rero mu mwanya w'ibiganiro leta ya Congo yarakora amarobing menshi cyane gose. Ngira ngo kagatego nababwira yatega muri Uvira iyo hatari ibiganiro ntiyari kugaje byari gukunda, sivyo? Hahandi hose bapermita bagasita ba General Pacifique Masunzu n'abandi baprofita mwanya w'ibiganiro. So rero ibiganiro mwumve ko atari kibazo ku mpande zose wanashaka, ahubwo ni avantage. Yes. Ni ukuvuga ubaye mane umwanya w'ibiganiro kayagahembe batanga akabyaza umusaruro. Ariko bora mutsango utaratakure ni ikintu niyumviriye mu no mwanya. Eske kuvuza ama avantage niho bari plan B ya M23 kugira ngo ishobore kuba yo kwataka Congo kubera yuko arazi ko Congo igeramiye? Reka nkubwire ikintu kimwe. Mu by'ukuri M23 igeze ku musozo. Nta yindi plan imwe novuga basigaranye. Nta nimwe, sivyo? Reka ndabikwereke. M23 ubu yariremyemwo ibice. Abantu benshi ntabyo bazi. Hariho M23 yumvira amategeko y'igihugu cy'u Rwanda, sivyo? Hakabaho n'uwundi muco wa M23 ukorana n'Ubuganda mugabo muri business, apana muri cooperation y'uburyo bwa gisirikare, bakorana mu buryo bwa business, sivyo? Hagacongera hakabaho rero n'iyindi M23 yiteguye kugambanira bagenzi babo. M23 zitatu. Yes. Iyi niyo mico itatu imaze kugaragara muri M23. Niyo mpamvu rero je ndiko ndavuga ati burya M23 nta yindi plan isigaye. Ni mu byumve. Ndabikwereke.
hari ikiganiro nakoranye n'umu analyste ari aha mu by'intambara yerekanye koma musanzwe M23 atayihagaze no kuvuga intambara ziko zirava hejuru muri Amerika sivyo Amerika ifinansa u Rwanda donc ndavuga nabiriya bihugu by'abarengero situnka Ubufaransa Ubwongereza sivyo bahereza u Rwanda amafaranga ari amafaranga bahereza u Rwanda bayakompanya n'ibigwanisho bitandukanye sivyo ajya amafaranga rero niyo bagenda batanga kugira ngo bafate ibisagara bahereza abasirikare ba FARDC bakava mu bisagara bakabyinjiramwo bakarimba yuko babifashe mu by'ukuri tutabeshana M23 nta nguvu za gisirikare ifise ariko baravuze ikindi naco ni kinanimviriye mu mwanya eske ibi biganiro byo bari byatumye bariko baravuga yuko bariko bava muri Bukavu bo ntabwo ari ibyo biganiro ahubwo icatumye bava muri Bukavu babivuga ko bagomba kuva mu bisagara mwemwe bagakozaza Bukavu nande nibyo by'ibindi ko ndavuga sivyo reka ndahashike kugira ngo uvyumve neza donc M23 nta nguvu physical za gisirikare bafise no kuvuga inguvu zabo byari biriya bigwanisho bahabona Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abijya bihugu by'abarengero hamwe n'amafaranga aho bigerereye ubu nta mafaranga bakironka ngo babe bohonga abasirikare barya Kongo kandi nabo bariko baragwanira henshi abasirikare bahari ntabwo ari muri babandi bahabwa amafaranga hari amaraso mashasha ariko akorana novuga n'ibindi bihugu biriko birafasha Leta mu bya gisirikare no kuvuga ko ziriya ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoreye ziriko ziragira impact kuri M23 ntibakibarose amafaranga rero Amerika yarushe mu mutwe nibona ko ishobora kuguma yicanganya n'agahugu nk'u Rwanda kuko deja Amerika icyo yarikeneye ni giki quelque soit amafaranga yatanga quelque soit ibigwanisho yatanga yarikenera ubutare bwa butare rero yaronse ingene uburonka ata amafaranga itanze kandi y'amakomisiyo ata n'ibigwanisho nzo gufunisa Leta ko ngarabemereye igwanisho rero kivuga gute ahuko iyi ntambara ya Kongo yongera ku zindi ntambara aprefera kujya amafaranga ya Tshisekedi agacagira iki intambara igahera hari n'uko tugo turabona M23 yiciyemo ibice hari M23 itarabona ko Kagame atabushobotse agifise atakibafunisa ibikoresho nkuko byahora atakibaha amafaranga nkuko byahora donc bavuga nka bati tuzofata Rwanda hari murabo rero bamaze kumusoma neza Kagame ni bamwe bahisemo kugira iki kuja muri business nukuba muri bujya butunzi kama Kagame yiba harimo nabwo bamwibamwo bagaca bukibereza muri Uganda hariho n'ibindi n'ubundi butunzi esitu nka le bois du Congo n'ubundi butunzi bw'abene gihugu biba baca bashimina hehe mu Buganda ariko baramusangaza kanavuze gatumye nibuka ibintu biri kutubwira kuri kimwe bavuga yuko nibuka niba ari nanga yavuze yuko igakorana na Uganda attention ntabwo bakorana mu buryo bwa gisirikare nanjye reka ndabikubaze muri no buryo ko hari aba M23 bamaze kwicamo ibice bakavuga ati reka tujye turakeba ko gatoya tujana Uganda ibi bintu ntibishobora gukwega Uganda ko bimwe nangaheka kuvuga bizaba byakwega no reka ndabikwereke je ndakuzaniye ungurire telefone yanjye sinshasha ukayigura nibiki bikwega nanje reka ntinda kubaza ndazi yo gitera iyo telefone unzaniye iri mu makimbirane eske ni gute noza kuyigura kandi ndazi ko ayo makimbirane ni abandanya azaza kunkega na je President wa Uganda arazi neza yuko hagati ya Kongo n'u Rwanda bitameze neza kandi ni hose barabizi nta cyanza nkakugurira ubutare nzi yiruko tahura kino kintu sivyo hariho kugura ubutare nk'igihugu no kugura ubutare nk'umugwizatonga donc bari teze imbere ntabwo ari Leta y'Uganda ikiragura buriya butare twabana M23 ni mitahe y'abagwizatonga
bariko barabikoreramo. Okay. Sivyo? Niko kuntu bikingiye. Mugabo sico kimwe na Kagame. Kagame agendera nka president de la République. Okay. Sivyo? Banabihingura no mu Rwanda. Yego. Tibandanize rero. Yego. Ubundi muce rero wavuze uti. Ntabwo ubusuma turi bujemo. Twebwe ntituzokwemera ko batubamba. Abaduhenze turabazi. Yego. Niwo twiteguriye gusheta. Ni kuvuga uwo muce nibo noshimira. Donc amaze kutahura Bamaze kubona yuko binjiye muri M23 batazi byari byo. So haro nandi makuru y'ubutasi amakuru novuga ataramenyekana. Yego. Namakuru yingene M23 noneho bigiye kudabuka. Uti kudabuka gute? Yego. Hari umumama yavuye plutôt Kinshasa. Aca Uganda amaze yerekeza Kigali. Sivyo? Uyu mumama mission yari afise ni ni mission kuja kongorera abo muri M23. Yego. Yuko atari bose bakurikiranwa n'ubutungane bwa leta ya Kongo. Sivyo? Babandi bazi yuko ata dossier zirugururwa kuri bo. Uwumva bishaka bingene acomoka agenda. Uyu mumama yashitse Kigali abonana n'umwe mu batangazamakuru babandi babatonye kwa Kagame. Sinza kumuvuga amazina cyangwa se sinza kumugaragaza ariwe kumvuza umutekano wiwe kuko ni nawe yamufashije kwegera bamwe muri ziriya ndongozi za M23. Uyu mumama mission yiwe yarayikoze arisubira inyuma. Sivyo? So ubwo rero muri M23 mwumve ko harimwo ibombora ryo ku rwego rwo hejuru kandi bitanga uyu munsi. Iri bombora ryatangiye kuva kera. Ngira ngo mwarumvise yuko hari aba M23 bishwe n'aba M23 ahantu bakarorero kari direct ka kujya Magruane Paru. Umwe nibasikoreshaje n'ibya communication muri M23. Uyu Colonel Nanga akimwinjiza yarazi yuko uyu Magruane Paru ari baduca bagira vice gouverneur kugira ngo none haduca mufasha kugira iki kurambye asubira kuza nawe aracisha kuwefo bimwe mu birombe bya hariya ubutaka bwa Kongo mazi ko yarasanzwe arivyo yikorera nawe yaramubasoma mu bandi. Amaze gutanga proposal yuko Magruane Paruku bomugira vice gouverneur niho bamukuriye inkoni ku gishitsi. Niho bagiye kumwereka neza intambara yisutsemo iyariye. Uwo yagiye aziko bagiye kuba abakombozi b'abakongomani. Baramukurira inkoni ku gishitsi bamwereka yuko intambara arimo ari yo kugwanira abatutsi nkuko bavyivugira hamwe n'abanyamurenge. So kamwe ko byamukoze ku mutima. Byara mubabaje ku buryo yaciye atangura kwiga ingene amutorokesha uyu Magruane Paruku avemwo hajya muri AFC M23. Uko nkoresha imvugo ko uwo yaramaze kumukondana. Yashatse kurondera rero aba bantu bose yakweze abigisha ingene donc ingene abasohora. Byaramenyekanye kuko yaciye amupangira kuza nawe araja mu madelegation yabaja mu biganiro mu manegociation kugira ngo niyagenda kandi azocagira iki aponyoka yigire. Amakuru sinzi watanze. Magruane Paruku baramurasarafa azize intambara atazi. Sivyo? So rero wumve ngo ubu muri AFC M23 nta uryama baguma barabana ku rujisho kabisa. Mwavuga ati ujya ngohetse aramira umutwe. Sivyo? Abandi bati tugasamara gato baraducika bagende kandi bakaducika azwari bararitugwanye. Nibya sakara yuko muri twebwe harimo amakimbirane
harimo ukutumvikana noneho tuzoba twisambuye. So ndakubwira rero yuko ibi biganiro turi kumva gushasha ashobora no kuba ari atu nziza kuri bajya muri M23 bakeneye kwitandukana na M23, sivyo? Nta wamenya kubera iki uriya mudamu yaje muri ibi bihe hacavuga yuko hagiye kuba ibiganiro kandi kubera iki? Biratahuritse. Nta wamenya ashobora kuba ari agatego kandi ayutse yuko ibi biganiro biri kubirabuka bigaragara nkaho umenganire leta ya Kongo iriko irabishaka ingufu cyane gusonga, sivyo? Kandi turiko turabona ku mirongo y'urugamba leta ya Kongo ihagaze neza. Aha turabe muri Fizi mu by'ukuri bahagaze magabo. Point zero barayirikipeye. Mikenke za Bijombo Minembwe centre bahagaze neza. Mugabo tuko to umenga nibo bari kwasa biganiro. Ahantu rero tuze turaba opened. C'est vrai M23 yarifashije cyane ibiganiro mu kongera ingufu mu guca badvancinga. Mugabo na leta ya Kongo ntabwo ari bijuju. Kandi nabibutse kano kantu yuko barafise abantu babagira inama. Leta kumva gusaba jenama kabisa. Ndafise abajenama bakamejeje kandi bari mu byo bazi. Neza cyane. Utu dukenyuro rero sinangomba kuza turavuga tuti bagira inama nabanaka byagenze uko gusa muze mwumva yuko umugabo nako umwami kuva nakera hose yamyagirwa n'abagabo. Rero impungenge zigabanuke je ndahamya yuko M23 irakomvomvotse. Donc wowe kukomvomvoka kwa M23 uvuga ni ukuntu bamaze gucamo ibiki? Yes. Ukuntu bamaze kutizerana hagati yabo. Bamwe bati turabo kwa Kagame. Abandi bati turaba abaguza tunga babagande. Abandi bati rero twibwe twaje muri tutazi. Aha niho M23 yasanga ngukiye. Cyo ni kintu gikomeye cyane kabisa. Aha niho yagomokeye kabisa. Ya, ni ibintu bitahuritse cyane kuko mvuze nkuko waruvuze bimaze gutandukana deja umwe acunga ubundi tujya aranyica canke bya akagenda usanga bimaze kubikundi kubona kabisa. Aha reka tube turavuga nti ese no ngo rest in peace canke babe barategura imitima barategura imitima kuko ndumva neza yuko na Kongo irabageramiye kabisa. Irabageramiye si Kongo gusibageramiye kandi sinema turagusigara igeramiwe. Oya na Kagame burya ntameze neza kabaye batamubaye hafi badusanga yabaye deprime. Turiko turabona n'akagambane no mu bantu bari proche Kagame, sivyo? Akagambane karagaragara mu bantu bari proche ya Kagame. Ngira ngo mwarabonye ko muri iyi misi heze yahindaguye ibintu, yahinduye umupilote udeva ndege arahindura utwara igisirikare cyo mu kirere, sivyo? N'abandi ibi byose bifite icyo bivuze, bifitanye isano ni n'urugamba M23 irimo, bifitanye isano. Twatangiye no kubona rero mu batangazamakuru batandukanye hari ababura ibirengero kabisa. Bamwe bavuga bati none barahunze ibi bireze canke bo baba batwaye hahandi kubagaburira zangona, sivyo? Ibi byose mwumve ngo byakwezwe na Perezida Paul Kagame neza cyane, kubera ko iyi ntambara ariko aragwana muri Kongo abantu ko batayitahura uburemere bwayo. Burya Kagame yagwanye intambara mu yindi, yashatse gukoresha wa mugani uvuga ngo ibuye rimwe agicisha inyoni zibiri, kuko ubushobozi n'uburyo abazungu bamuha kwari kugira ngo we abarambuse butari. Mugabo nawe ati ko bampaye uburyo bwabo reka ubutenda bubahe. Mugabo nanje nce nirondera ka balkanization. Muri plan z'abazungu balkanization ntirimwo muri plan z'abazungu. Ubu rero Kagame arabuze imbwa n'imbwebwe.
abana b'abandi yabashe kurisongora abo yareka avuga ko agiye kurwanira ubu nibo rero ariko bararwanya mu buryo buri direct uzi abanyamurenge baguye hariya muri Minembwe abaguye muri Ponze n'atandukanye uzi abana b'u Rwanda bariko baragandagukira narose amakuru yuko barungitseyo izindi batari zitandatu muri hariya muri Minembwe baje kureba ko arico bashaka gukora drone za FARDC ziriko zirabakoramo akazi ku rugero rwo hejuru sino mpamvu rero mvuze ko M23 yakomvomvutse kabaye kabisa ya umfatira kora ama fact yose kabisa M23 yabiboneka isize yishe abakongomani benshi kabisa abanyarwanda bo rero ntibagira n'ingano ni benshi gose so rero mbugwawe ntibategura imitima urugamba rwaraheze bategura imitima rero bigiye kuja ku mugaragaro bibe official bana mfesanguzi kugira tubamingize iganiro cacu afisa akabazo k'amatsiko kuri uyu mudamu yaje kutubwiye eske yari umukongomani ngenda kwaza ikibazo cyanyuma cy'ikiganiro yari umukongomani watubwiye ngo mutubwire yajavuye Kinshasa sivyo yego mudamu mwiza atandukanye nabajya bo hakujya Kanyaru bagiye kwishwa na za kwashi sivyo ikibazo canje cyo gihagarara hehe eske nimba yavuye Kinshasa ntiyoba yaderezwe na leta ya Kongo kugira ngo ize kujya kara aba M23 nakumvise ntuhogore sivyo leta ya Kongo narabwiye kiragwa intambara zitandukanye yego kiragwana diplomatiquement bariko baragwana mediatiquement kabisa bariko bararasa sivyo rero robbing nimwe mu zindi ntambara cyakungiye kirakoresha sivyo burya uparvenye gucanishamwe umwasi wawe urugamba warumaze kabisa iki rero ndashyize kandi n'igitego c'umutwe leta ya Kongo yakubise kabisa M23 reka gushimira cyane bana busisanguzi kuri bimwe n'ibindi dusisangurira tukaronka umuco ku bibazo n'ibindi twa dufise muri twebwe nk'iterabwoba abandi bakoresha kugira ngo bashobora kuba gutera ubwoba ariko turagushimira cyane ndimva mutima kandi urazi ko twama twagushimiye buri munsi kuko twitangira reka je nshimira cyane rero nabamwe bakora dukurikirana muri kino kiganiro ndamenyesha ko araho ubutaha mu bindi biganiro bikurikira kuri no munsi murakoze